je nitwa Fablice MANIRAKIZA nkabaserukira ishyirahamwe ryitwa UBAKA NATION GROUP ndi umurundi w'umudiaspora nkamwebwe nakuriye muri Australia hanyuma nkaba narafashe ya mbere ufata ingingo yo kuza guteza imbere igihugu cyanyibarutse mu byo sanzwe nkora nkuko mwagiye murabibona mwarumvise Kamensi Burundi mwarumvise amazu ya kijambere mwarumvise ibitari bike dusanzwe dukora cyane mu mazu ya kijambere ahurikiye novuga ati bisahiriza canke bigafasha abarundi bene wacu baba diaspora kuko mwese murazi ko ni nka twese nk'aba diaspora dufite ibiguma by'ukuntu twagiye turahemukirwa n'imiryango yacu n'abacu rero tumaze gutanguza uwo mugambi mwarawitabiriye gose biragwiza novuga ati iterambere mu gutanga akazi mu kugwiza amadovize murungika amafaranga menshi cyane ivyo byose byarerekanye uruhara rwa diaspora mu terambere ry'igihugu ubushize hari research yabaye yakozwe na BRB hamwe na AYOM yerekanye ko mu 2023 abarundi baba diaspora barungitse amafaranga yababi miliyoni majana 2 z'amadolari urumva n'amafaranga menshi cyane rero ubwo n'uruhara rukomeye cyane mu terambere ry'igihugu ngarutse rero ku byo bari babashikirije hari nk'iyisango bushize mu Kayanza niho twashikiriza icifuzo cyo gusubiramo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura hanyuma turavuga neza ko ingufu za mbere tuzibona mu barundi bene wacu baba diaspora tugira imana se barundi yarakumviye cyane gose aranatwemera ko dufata iyo novuga ati iyo ntambwe turashimira cyane gose je ndashimira cyane gose ubushikiranganje mu byo bujejwe ari inyubako kuko baratubaye hafi mu kuducira inzira no kutwumviriza structure twashizeho structure rero twashizeho yabaye yindi yo kuvuga ati tugende turahura ubwenge hanze hanyuma tubuzane ngahi wacu mu Burundi rero mu kubaka rya soko rya Bujumbura tuca dushiraho icyo twise investment fund ikigega c'abanyamitahe kigizwe n'abanyamitahe b'abarundi babara abarundi bari ngaha mu Burundi babe n'abari hanze tuca turatera intambwe mu nzira yo kuvuga ati n'umurundi wa ruguru ashobore kubarima ibi novuga ati indimo zitandukanye ashobore kuguramo umutahe w'ibihumbi 103 hanyuma mu diaspora nawe afati ya mbere mu guterera mu byunguka ndasubiyemo mu bikuzanira inyungu arico gituma kugeza no munsi abarundi bari hanze baramaze kurungika amafaranga yaba miliyoni y'amadolari abarundi bari ngaha baramaze guterera amafaranga arenga imiriyaridi 5 kuri uwo mugambi wo gusanura isoko rero hari byinshi bimaze gukorwa the structure twashizeho ni yuko twasiguye ko ivyo twasabye leta nuko tubikora mu byo bita BOT build operate and transfer bisigurika ati turazana umutahe nk'abarundi bari hanze n'abarundi bari ngaha hanyuma rya soko tukaryubaka hanyuma leta ikaduha imyaka tukisubiza umutahe twashizemo tugakuramo n'inyungu hanyuma duhejeje tukaca dusubiza leta ivyo nico gituma uzoza ubona mu bihugu bindi byo hanze biteye imbere cyane nizo systeme bakoresha ni kube nkako ni kwakurahura ubwenge tukabuzana ngahi Burundi kugira dutere imbere nkuko bariko barabiduhimikiriza rero mu bimaze gukorwa na leta tugira amahigwe baraduhaye amasezerano ya mbere hanyuma turerekana ko tubishoboye mwarabibonye twaratunganije ikibanza neza turashiraho iyo mutual fund ayo mafaranga yagiyemo mwarabyiboneye ikindi rero twaciye dusabwa itariki 26 z'ukwa kabiri Conseil des Ministres inama y'abashikiranganje yagizwe n'umukuru w'igihugu yaratwemereye ko twotangura ibikorwa mugabe cisaba ko dutunganya kontra neza ya PPP kuko nyene icubahira kivyumva bikamukora ku mutima yaratanze intumbero y'uko bikorwa muri iyo cadre ya PPP private public partnership rero iyo kontra ya PPP yarakozwe hanyuma ikogwa n'inzego zibijejwe kuvuga ministeri ya infrastructure kuvuga ministeri ya finance biciye muri ARCP kuvuga ADB twari kumwe kuvuga OBR twari kumwe none iyo kontra ikaba ariyo rero ubu turindire ko ariyo iba ifirimbi ya nyuma ni naco gisabo tubandanya dusaba leta ko yo dufasha iyo kontra igasinywa kuko ikintu nagumye mvuga kandi n'ubu namamvuga ni ryo guhumuriza abanyamitahe mu Burundi hamaze guca ba escrovesh
nabambwira abantu ati ikintu cyonyene muzotubonerako n'umwanya rero nkavuga ati ntitwo kwigera dukora ku mafaranga y'abanyamitahe bamaze gutanga tutararonka iyo kontra ya PPP kuko niyo garanti nicyo gituma dukunze novuga ati guhumuriza ari nacyo gituma ubushize twaravuze ko mu gukubura kijya kibanza mwabonye hajya ku isoko mu gukora ibyigwa twakoze mu gukora byose bumaze kubona bimaze gukorwa bimaze gutwara amafaranga yababa apana imiriyaridi zibiri kuko abarundi baraze kuvunja inkuru yababa imiriyaridi zibiri zavuye mu mufuko wa UBAKA NATION GROUP so amafaranga yavuye mu mafaranga y'abanyamitahe amafaranga yavuye mu banyamitahe yose aracugaranywe rero novuga ko iyo ni impumurizo ikomeye cyane rero nkavuga ati ubu turiteguye twarabivuze ubushize ati uno munsi leta idusinyiye saa 4 saa 5 tuca tujya ku kivi kuko amafaranga mwarayatanze kandi ikindi nemeza amaze kumva kandi muce mumfasha ku kiverifi nuko abatari bake bavuga ati tangura tubibone amafaranga tuzoshiramo nimuzoronka naho muyashira ibyo bintu sivyo ndabajije igikuru no gutangura rero nkavuga ati mwarakoze cyane kwizera iterambere ku by'ukuri turemeza ko turi kumwe twese bishoboka turemeza ko umugambi twatanguye tuzowushikana kandi tugiye kurema uburundi bushasha nkuko yabivuze gerageza kutavuga menshi hanyuma uwo bafise ikibazo akibaze hanyuma amajambo yanje cyendagereza ngaho murakoze ndakengurutse mu mazina nitwa Kamparage Jacqueline nahora nkorera mu Bwongereza narasezeye definitivement naratashe iwacu mu Burundi cyangwa natashe iwacu mu Burundi ikibazo rero nari mfise hari ibintu twumvira ngaha umuntu akibaza bikorerwa he kandi gute ibyo by'isoko nari narabyumvise ikibazo mfise umuntu agomba gushirayo umutahe akontaktande aca hehe bigenda gute bisaba ngahe si uwundi mbariza ni jewe jenyene atanga ngahe ashikira nde cyangwa ashikiriza nde kugira yinjire murakoze cyane nkuko twabivuze twarashizeho structure kandi tugira imana yemewe n'amategeko ico kigega ca One Africa Investment Fund kirabwa na ARMC yaramaze kucemeza hanyuma ishirahamwe rigera icyo kigega bita African Dream Assets naryo rikaba ryaremejwe rikorera mu mbavu ya assurance yitwa Bicor bisigurika ati aho urashobora kuhitura mu igihe ikomeye kurusha ivyo byose twaruguruje amakonte bloke n'uwakiri bloke muri Bankobu no muri CRDB rero bisigurika ati niyo wogena kuri Bankobu ukavuga ati shaka gushira umutahe mu kigega kizofinansa isoko ucushiramwo uwo mutahe hanyuma ukucija kuri ryashira hamwe nababwira canke niyo boja online kuri imitaheyacu.com kugira ushobore kuronka acte d'engagement fomu iza kukwemera kuko kuriha amafaranga ni kimwe muga kwiyemeza kugiye mu mugwi w'abanyamitahe naco ni kindi kuko iryo shyirahamwe cy'uburi riko rirategura kugira ribashikirize ya certificat d'actionnariat mushobore kuba na bourse itanguye gukora mushobore kutangura kuya tradinga rero mu majambo make muri CRDB canke muri Bankobu canke muri iryo shyirahamwe rya African Dream Asset canke kuri imitaheyacu.com murakoze cyane imana ibahezagira nanibagiye gatoyi nshikirize ko umutahe umwe mu marundi n'ibihumbi 103 umutahe umwe mu madolari ni dolari 103 mugabo ushobora kugura imitahe yose wifuza myinshi wifuza urabyumva ko ibyo biba nibyo wimbura